nitwa DJ Dosta. DJ Dosta kuhari kuno musi wawe yishikenga muri kino kiro je unya musi nukuri naje numvise hari abasitari benshi numvise Big Fizzo na Sat B nandi basitari nkunda cyane kandi vraiment nukuri birangiye cyane urashaka kumva yuko nanje numva ko ndi happy umutima wanje kandi abandi bose babaye umwaka mwiza bonane. Yes, nawe gute mugabo witwa gute? It's okay. Alvin Pax kuno musi hejuru kuri KMTV yicaye kuza muri no concert uno musi waje gushigikirana na ibintu meze byanje yaje gushikira abarundi bose abarundi bose barivye abarundi bose. Mbega Dosta uno musi DJ Dosta turabona kuberaho cyane wowe urivyo wawemera cyane murona barivyo aza kuririmbira hano bari muri ivyo twavuga je nemera Fizzo cyane man cyane gose ya Fizzo ndamukunda cyane ko ni umuririmbyi afite amateka afite indirimbo nyinshi cyane ziryoshe kandi zigera abarundi bose. Yes, yuri umufani wa Big Fizzo aho yashobora kwishikira hano kuri Stade Intwari aho turiko turakesha twifurizanya umwaka mushasha ino ni bonane igikibabwira hano ko yagukurikirana kuri no television kuri no KMTV. Jewe ikintu nshimye cyane abarundi baramaze guca ubwenge twe turagenda hejuru kandi turashima Imana kuko tugira neza ko turirimba n'abandi basani bose bo mu Rwanda ko turakura mu muziki yantu tukavuma biraryoshe cyane kandi Imana iko yaduhezagira. Yes, you need DJ Dosta turi kubona mu stylist akazi hano yitwa Alvin Pax. Alvin Pax uno musi kumwe muraryohewe cyane nonega mta bro sana tu cyane gose. Yes, waje gushikira abarundi biwa jewe abantu supporting n'abarundi bose Big Fizzo Sabi Dramati Easy boy wose Dramati and na cyane biraryoshe cyane Double J. Yes, reka tugushimira cyane DJ Dosta. DJ Dosta nigikibabwira abarundi kugira ngo bikangure bashigikira umuziki wabo. Jewe nuko nasaba abarundi bakunda umuziki wabo kubera twe tugeze kure kandi nukuri ku Imana nukuri Imana iradukunda cyane vuba dutera imbere vuba dukunda umuziki y'abantu bo hanze twebwe umuziki wacu w'u Burundi ugatera imbere nukuri kandi Imana iko yaduhezagera ko bigenda neza nukuri ku Imana ni nziza cyane. Yes, bakunzi ba KMTV bari kumwe na Chris Miguel nawe utaha ciao.